vyaje kutugira ngo wisange uriko urakora kano kazi? Bon, icambere novuga ko noba nakurikiye agashahara kubera akazi narimwo ntabwo kamfasha cyane mu byo mu rugo. Ncamvuga nti ko nanje niga imashini mugabo harabaye intambara ndende kuko n'abagabo b'abarundi barazitinya kenshi wasanga tugitangura muri Sojeya wasanga zikoresha abanyamahanga ba Tanzania canke abakongomani abarundi bagiye kurinduka batevye. Rero nanje ca ndavuga ndasaba bayinyigisha abashefu twari kumwe ico gihe ntibanyorohereje baranyeretse nyene ko atari akazi k'abagore. Birize biratangaje antuko kuri ku mashini nk'iyi vraiment nukuri bidatangaje kandi ndabishimira Imana ubuntu bw'Imana. Urumva ko bangaje abatanzania ariko uri umurundi kandi umurundi kazi ubikora. Ego tuvuga ko dumufise uruhara navuga mu iterambere ry'igihugu cyacu tuzoba kuri abakenyezi cyane gose cyane gose rero nubona ko nanje mu bakora amabarabara ndi mu bagabo benshi kandi birakorohera none gukora n'imigambi yo muhira no gukora kano kazi. Gusa abana nyene baramenyereye ko ndababona kabiri mu kwezi. Kenzene na fendi genda kazi imashini swari wese nukurapfa kwivamira. Swari wese pe ko yaza kuba ari nk'izo zindi tuba tuziriko turi benshi babakenyezi mugabo ntibararinduka nabo bari kuzindi mashini ntibararinduka kuza kugusabira. Nico kintu Berize watumye ikigura mu bwoba ukora kuri mashini. Narakunda kwanza na movement yayo ndiko ndayira bumengo nukuboko k'umuntu umuntu akora nico niyo mashini ikora kandi nkabona ni mashini ishobora kwikorera nubwo atayindi dufate nk'izijya zisunika amabulldozer irashobora gukora ikicira ibarabara ubona ko ngaha ari twaciye ibarabara imodoka ikazira dukurikira iyo turi nkagenda nkabomora nkaropakira amabuye mva ngenda ndimuka imodoka insangiye bisaba yuko ndinda kurindira indi mashini ngeze kubikora nyene ikora byose. Uyo nta kazi k'abagabo kwanza kabaho nukuvuga akazi kose twese twogashobora iyo tugakunze tukagashiramwo n'ishaka. Iyo ikintu umva ko wagikunze uruhuka wagishikanye nukuvuga ikintu udashoboye gukora ni ikintu utagerageje mugabo wakigerageje uragikora. Twarabonye ruvuga nyene icubahiro nuvuga igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aguha nuvuga certificat d'honneur na cyane cyane ku bijanye n'ibi nuvuga usanzwe ukora wavyakiriye gute? Byari byishimo cyane kuri jewe kandi naranateye n'iteka societe yacu kuko aho abandi bakenyezi bagiye bambaye impuzu zibaranga ziri mu Burundi bwose jewe navuze nti ndi umufundi ndi umwe mu Burundi w'umurundi kaza akora aka kazi ntegeza kugenda nambaye impuzu z'igifundi nyene nagiye niyambariye kunyene. 2040 2060 ntaba nibwe dukeneye abakozi bafise ishaka no gukunda akazi kabo nka Berize. Vraiment nibaze cyane cyane abagore n'abigeme hari abantu abagore n'abigeme babayeho nabi babeshejeho n'abagabo bakaja kuryamana n'abagabo kugira bashobore kuronka ingene babaho nibave muri ivyo bintu baze bakore nukuri. Bonjour mesdames et messieurs, le Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry wa Buja Flavor. Chakinyamakuru cyo kibazanira amakuru ameze neza cyane. Nuvuga chakinyamakuru cyo kibazanira amakuru ari kurutonera kwa rya rero kuri bizu kumwe mbere behind the camera ni CK Professional kinyamakuru naco ni Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice 4 cyangwa 91 n'ibice 40 bivanye ni radio yawe. Uno munsi namwe ratubona ni yasamirizi yanyu kumishika nuvuga ku matara yose ku bikorwa byose nuvuga cyane cyane mu iterambere ry'igihugu cyacu no gushigikira nuvuga yango nakazoza ya 2040 2060. Mbega waruzi neza yuko n'umukenyezi afise uruhara na cyane cyane mu iterambere na cyane cyane muri kushigikira yango nakazoza ni cyo ya 2040 2060. Uno munsi naho nuvuga twageneye nuvuga ishira hamwe nuvuga Sojeya Satome aho nuvuga twarisanze ino nuvuga imagara ni mu Rumonge ino navuga twaje kuvuga kuraba umwigeme cyane umumama bitewe n'ukuntu wowe umuzi yitwa Ndayize Belize Liz Belize nako yari rero abenshi mu muzi w'ikinyoma rerese ariko asanzwe afise n'ibindi bikorwa byinshi asanzwe akora arangura bavuga mu miriwe ya misi yose naka kazi rero ariko arakora Belize mubona ariko kimashini kinini abenshi bizi neza yuko akazi mwe naka kunze gukorwa navuga cyane cyane ku bantu b'abagabo n'ubuzi bw'abagabo mbega bigenda gute navuga umukenyezi mwe navuga ishira nka Sojeya Satome muri mwizere rimuha akazi mbega bigenda gute navuga ishira nka Sojeya Satome muri shigikire nuvuga abakenyezi nuvuga ari ikibanza nuvuga abakenyezi na cyane tukunze kubona nuvuga amashira mu mece gatandukanye adakunze nuvuga igwa ikibanza nuvuga abakenyezi turaza kuyaga byinshi na Berize atubarire nuvuga uko bimugendera uko bimworohera na cyane cyane nuvuga inyungu abibonamo na cyane cyane ndakubara ati rero icyakinyamakuru cyanyu
mukunze gukurikirana cyane ku rubuga rwa YouTube Irebe Media. Kubona Beni kuri micro, behind the camera ni Sike Professional, ikinyamakuru cyacu ni Irebe Media 91 n'ibice 4 cyangwa ibice 40 bivanye ni radio yawe. Gumana na Irebe Media. Yes, bakunzi ba Irebe Media, bakunzi ba Irebe FM 91 n'ibice 4 cyangwa ibice 40 bivanye ni radio yawe. Yes, nakubari ati rero twaje kuri terrain. Ni cya kinyamakuru bavuga ati kuri terrain zose. Kunuvuga mu situation yose. Mu iterambere na cyane cyane cy'igihugu cyacu muri ya vision ya nuvuga imara zose ya 2040 2060 kubari ati neza yuko n'abakenyezi nibasigaye inyuma. Twese turimo tuvuga turi kuri ya ntumbero même si la des obstacles tuzo kwa affronta tugere kure. Urabona nuvuga iri teka nuvuga social satome nuvuga abakenyezi mukuba nuvuga ikibanza nuvuga gikwiye ikibanza nuvuga kimeze neza cyane nuvuga guha nuvuga imashine nuvuga Belize agakora ibintu nk'ibi imashine yitwa Dell. Urabona ko ariko arabikora neza anye nuvuga hamwe na beretse yuko yakofata imashine y'inyafuka akoresha yitwa Bell ayishera nuvuga kuri porte char. Urabona ko ari muhinga abizi. Urabona ko abakenyezi mushoboye nimuzasire kwisuzugura ngo navyo mushoboye. Ira bikorwa Belize ariko arakora tubimenyera kubibona cyane cyane ku bakenyezi twito ku bagabo babikora nuvuga asizwe bakora akazi nk'aba bakoresha amashini ariko urabona nuvuga Belize ariko arabikora ngibi. Turaza kuvugana nawe byinshi araza kutwiganira byinshi atubari ati mbega bimworohera gute mbega iyo SP wo muhamagaro wamujemo gute yabimenye ryari ariko abishoboye mbega akunze guhura nuvuga na avantage zimeze gute ko asanzwe akora kano kazi nuvuga muri social satome. Ndakubari ati rero gumana na Irebe Media Irebe FM nuvuga 91 n'ibice 4 cyangwa ibice 40 bivanye ni radio yawe. Anye rero ruvuga Liz Belize aje gupakira ruvuga amabuye muri kijya gikamyo anye kibitwaye kumbure aho bariko barakora ibarabara canke aho bariko barakora ibikorwa na cyane cyane by'igihugu na cyane muri ya terambere 2040 2060 mwanda bisubiramo kugira ngo muvyumve niryo hangiro twihaye kugira ngo twigere ku 2040 2060 Burundi bumeze fresh. Ure tugiye kuvugana na Belize kugira ngo atwiganire atwari ati ibi bintu yabigiyemwo gute zageze gute ko tuzi ko ibi bintu biba bigoye. Belize ni sawa? Ni sawa. Biraza neza. Cyane. Mama, unakora tumika na huko kweli? Tufanya maisha. Tunakora kazi kose. Yego. Kabisa kweli mu kazi kose vraiment kabisa. Ugiterambere ry'igihugu sinari nzi yuko uteze imbere igihugu vraiment no muri ibi inyana cyane cyane byo muri social satome ugakoresha imashini yitwa Dell vraiment. Ibaza. Zikoresha abagabo. Yitwa Poke. Ni Poke. Ni Poke. Ariko harundi yambare ngo yitwa Dell nayo nyine. Bintu ubwoko yego ariko mu majambo make ni Poke canke Pere cheni. Ni usanzwe utwara wewe. Ni usanzwe ukoresha. Yego. Félicitations tuka vraiment si vyabo turazi ko abakenyezi benshi bakoze kugira ubwoba gusanga imashini nkizi naje n'umugabo kiwo kirakora ndashigirwa kuri. Turi nabake mu Burundi bwose turi babiri abakenyezi yego. Muri babiri. Babiri bonyene mu Burundi kazi jewe undi n'umukongomani. Ntumbarire. Mu Burundi bwose. Birumvikana impamvu nuvuganye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamuhaye agashibwe nuvuga ije certificat twarabibonye vraiment félicitations ça. Ndavyumvikana numva umurundi umwe gusa utwari imashini kandi akorera hehe muri social satome. Guys bakunzi ba Irebe Media Irebe FM ndakwara ati rero Belize nguyu tugira tu rero tuyage neza adusigurire impamvu novuga umuhamagaro yagize kugira ngo akore kano kazi. Belize byaje gute kugira ngo wisange uri kurakora kano kazi? Bon icambere navuga ko nabona kuri kiyagashahara kubera akazi narimwo ntabwo kamfasha cyane mu byo mu rugo cyamvuga nti kuko nanje niga imashini mugabo harabaye intambara ndende kuko n'abagabo b'abarundi barazitinya kenshi wasanga tugitangura muri Sojeya wasanga zikoresha abanyamahanga ba Tanzania cyangwa abakongomani abarundi bagiye kurinduka batevye rero nanje ndavuga ndasaba bayinyigisha abashefu twari kumwe ico gihe ntibanyorohereje baranyeretse nyene ko atarakazi k'abagore baranyankira umugabo nyene cangira ububandi bwanje saa sita sinje gufungura cyane ingingo umuntu azaranyigisha saa sita. Warabyize nka urabimenya ngo Belize tumubonye muri social satome asigaye atwara imashini yitwa Dell bikorohera gute Belize?
biranyorohera kubera mu nyuma narasavye formation maze kubona ko nshoboye mfise akanushe gatoyi ndasaba umushefu ndamubwira nukuri je ndashaka mu mpindurira akazi mve muri aka nje kuri irya mashini ndayizi caranshira mu modoka arantwara ndamwereka ivyo nzi asanga kabisa ndabizi nukuri hama acarabivuga mu nama kugira ntibangaje uwundi baca baransubiza rero muri formation gatoyi yego hama uturabimenya ngivyo bibaya vyiwawe bibaye signature en fait ukubikora nka kujya dufungura ibiharage bisanzwe ni c'est normal twabona ubengana nubwo bufise twibe turi ku ruhande twe tugira ubwo waramenyereye félicitations sana ko turabizi neza yuko tutabimenyereye bikorana uvuga abakenyezi na cyane cyane cyo twimvira mbega biduhe ya image tubone yuko muri Soja Satome baha nuvuga ikibanzo mukenyezi cyane iyo umukenyezi abisavye yumva abikunda akumva ko yona bishobora baramuha amahirwe kuko hariho n'abandi bakoresha izindi mashini zitarizi babisavye bari mu bindi umugabo arasaba izo zindi mashini nkazijya zitsindagira abakenyezi nyene bimwe dukunze kumva nuvuga ahandi mu bindi bihugu canke nuvuga bakunze kuvuga ngo kugira ngo uronke nuvuga poste kanaka baguhe nuvuga bagukorenga bagushira hani gusanga watanze corruption ivyo ntivyigeze biba muri kugira ngo ugere ngaho ugeze wewe muri Soja Satome gitumira giturire ivyo ntibibaho muri Soja nagiturire batanga nta nicyo wigeze utanga kugira ngo ugere ngaho ugeze kada nukuri birize biratangaje antuka kuri ku mashini nk'iyi vraiment nukuri bidatangaje kandi ndabishimira Imana ubuntu bw'Imana urumva ko bangaje abatanzania ariko uri umurundi kandi umurundi kazi ubikora yego tuvuga yuko dumufise uruhara navuga mu iterambere ry'igihugu cyacu tuzoba kuri abakenyezi cyane gose cyane gose nubona ko nanje mu bakora amabarabara ndi mu bagabo benshi kandi birakorohera none gukora n'imigambi yo muhira no gukora kano kazi yego gusa abana nyene baramenyereye ko ndababona kabiri mu kwezi Kenzeni na Fendi kabisa guys bakunzi wa Irebe Media ni Belize akarageza kudusigurira tubarire neza ukuntu bimeze mbega ati rero Soja Satome na cyane cyane twumvise Soja Satome tubeshi tuzi twumva ibarabara mbega bari ibindi bikorwa mukora muri Soja Satome bitandukanye n'ibarabara yego turakora ibiraro dukora imiferege twubaka amazu dukora ibintu byinshi yego muri mwaka mwakoze amabarabara yahe twumbure tuba tuyazi ko twabona amafoto ameze neza amabarabara ameze neza nk'aya ruguru tukumva ko byakozwe nko mu Rumonge twumva ko byakoze mbega ayo mwakoze muri no mwaka nayahe ugerageje kwibuka imwe cyangwa abiri muri uyu mwaka turiko dukorera iri nyene rya RN3 iryo mu Rumonge bikorwa bimeze gute bigeze he bimeze neza sinzi ko mwazana sinzi inzira mwazana twazanye Bujumbura ntiturashika hari kaburimbo ariko mubandanije nk'abaja mu Rumonge hose hari kaburimbo hameze neza bijya bikorwa byiza rero tuzakubona rero nimwe mwabikoze bijya twabonye ku mafoto kuri yabarabara ryari ryaguye ryatwawe n'amazi turabona muri subijemo kandi rasubiye kugenda nibijyamwe mwarikoze nitwe twarikoze ajya amateka yakozwe na Soja Satome bya vrai antuka murashoboye turashoboye cyane dusubira muri cya kibazo cyo gushegikira no vuga umukenyezi ati mbega watubari ati rero ari abandi bakenyezi basanzwe bakora no vuga ibinyi mbega nabo nyene baba bahabwa ikibanza cyane cyane nk'icyo uhabwa nawe nuvuga kagaciro je ndakaze wowe uri hejuru je ndakaze imashini suwari wese nukurapfa kwivamira yego suwari wese pe ko yaza kuba ari nk'izo zindi tuba tuziri ko turi benshi babakenyezi umugabo ntibararinduka nabo bari ku zindi mashini ntibararinduka kuza kugusabira nico kintu Belize wo watumye kigukura mu bwoba ukora ku imashini narakunda kwanza na movement yayo ndiko ndayira bumengo nukuboko k'umuntu umuntu akora nico niyo mashini ko kandi nkabona ni mashini ishobora kwikorera nubwo atayindi dufate nk'izijya zisunika ama bulldozer irashobora gukora ikicira ibarabara nako ngaha ari twaciye ibarabara imodoka ikazira dukurikira iyo turi nkagenda nkabomora nkarapakira amabuye mva ngenda ndimuka imodoka isangiye bisaba yuko ndinda kurindira indi mashini nguze kubikora nyene ikora byose Belize turabantu muri twebwe harimo akantu kakoba ntabwo wabigera ugira hari gihe ugira ubwoba mugabo uko ugenda uramenyera niko ubwoba buhera ubu ntabwo ngifise warabundandaje bose nari buhari kera naragira ubwoba kuko ndi nko mu mawe sinari no kuhakorera nari nkifise ubwoba muga please ngenda ndamenyera bampindura bankura bantwara handi cyasanga nabibayemo byose muri experience gumugenda nuvuga ukora ku matera atandukanye kabisa just akubara ati rero
Berize nikiye ashaka kutubarira twumve ko abakenyezi nabo mwe mushoboye nigikubarira wa mukenyezi akora dukurikirana kumbure yumva ko kano kazi novuga gakora abagabo gusa canke yumve ko ibintu bimwe bimwe twabihebeye abagabo gusa yumve ko nabo nyene ashoboye nigiki novuga uvuga nka message kumbure n'umukenyezi message no abakenyezi canke abigeme nuko ata muntu yo nta kazi k'abagabo kwanza kabaho nukuvuga akazi kose twese twogashobora iyo tugakunze tukagashiramwo n'ishaka yego iyo ikintu umva ko wagikunze uruhuka wagishikanye nukuvuga ikintu udashoboye gukora ni ikintu utagerageje mugabo wakigerageje uragikora yego en fait ikintu cyambere numvise kiri important ikintu gikore ugikunda yego hanyuma ibindi unagiha umwanya kabisa ukwiye uragishobora ariko berize ukuntu watubariye ku munsi wewe wabize umwanya muto wowe yego amucura bime nabyize umwanya muto kuko nakubwiye ko nacishijemo akantu ko hari igihe niyiba kubera abashefu b'ubwa mbere banyankira ko niga ubwo nanje nkumva nyene ndashaka kabisa naraheba gufungura nkaja kuyiga nukuvuga hagize nk'usanga ariko arapakira nk'agakamyo naramusaba ndagusaba mpakira akagakamyo kamwe cyangwa nkinginga umuntu sasa ntuje gufungura mpakira agakamyo kamwe ndabiko ndabishobora uko nyene ngenda ndamenyera kabisa fasha ubari ati soje satomu turashoboye ni ya mbere ni waso cyane cyane kubera ko itashize inyuma igitsina gore umukenyezi afite yaha ikibanza cya novuga cya gitsina gore abantu benshi bakunze kumbere bamwe bakunze kugwa novuga ikibanza gikeye ariko mwebwe mwaragiha ikibanza gikwiye félicitations sana twarabonye novuga nyene icubahiro novuga igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aguha novuga certificat d'honneur na cyane cyane kubicanye n'ibi novuga usanzwe ukora wavyakiriye gute byari byishimo cyane kuri jewe kandi naranateye n'iteka societe yacu kuko aho abandi bakenyezi bagiye bambaye impuzu zibaranga ziri mu Burundi bwose jewe navuze nti ndi umufundi ndi umwe mu Burundi w'umurundi kaza akora aka kazi ntegeza kugenda nambaye impuzu z'igifundi nyene nagiye niyambariye ukunyene abantu benshi baranda bakavuga wowe umupolisi wa hehe bari na kure ntibasome baranyumvira nyene bavuga wowe nuwahenga mana yacu nukuri kabisa ati rero Berize nguyu arumvisijwe iyo bararihamagaye Berize ngwino hano nahamagawe n'abantu ntazi washaka yego baranterefonye ndagenda genda hama uwo muntu turabazanye ntitwari yaranterefonada uwo munsi nca ndambwe hari Louis Mars acarambaza ndakumenya gute nca ndambwe kuri je mbona abantu ndiyisa nambaye impuzu za nyene za soje sato mucu mbona acaramenya ubwo nyene ko narisa yego wavyumvisemo gute kubera ndabikunda nakubwiye ndabikunda ndakunda aka kazi sinumva nuko nona gwa yo wava nondana n'isero umukiretse ndi mw'isero mu ntonotonda ariko ndakunda sinshaka kubona absence yiwanje ku kazi kiwanje en fait ushaka completa novuga ukore neza ukore kabisa amateka ngumera ndisha kabisa no muri ambona kazozo ndarisubiyemo rya jambo 2040 2060 ntaba nibwe dukeneye dukeneye abakozi bafise ishaka no gukunda akazi kabo nka Berize yego vraiment nibaze cyane cyane abagore n'abigeme hari abantu abagore n'abigeme babayeho nabi babeshejeho n'abagabo bakaja kuryamana n'abagabo kugira bashobore kuronka ngene babaho nibave muri ivyo bintu baze bakore nukuri antuka urumva yuko Berize akubari ati arabatumirira arabahamagarira cyane cyane muze namwe murashoboye tuvuga abakenyezi turashoboye abakenyezi murashoboye abakenyezi turashoboye nukuri ko Imana turashoboye nukuri vraiment ibintu usanzwe uriko urakora nukuri murashoboye turashoboye antuka vraiment murashoboye ku bintu umukenyezi akora ibintu nk'ibi antuka vraiment félicitations sana ariko Berize tuvuge guterera ati wa wundi ariko aragukurikirana nuvuga wa mwana canke akwiza imyaka 18 canke 20 canke yahejeje amashuri asanzwe ari afise uwo muhamagaro akaba afise ubwoba nigiki umubare kugira ngo nawe nyine agire ko haje gukora ibintu usanzwe urakora bo ku bantu tudakora hamwe tudakorana muri societe ntibyemewe ko biga kubera ko utegeza kuba uri muri company kugira uje kwiga ahubwo je cyane cyane nohamagarira abo dukorana bakiri hasi ko bosaba abashefu babo abashefu do chance kugira ngo bashobore kwiga imyuga hajya ufise umwuga nubwo dufata akazi gahezaha ufise umwuga wawe ahandi uragenda ugapasa ubuzima bwawe bikagenda neza cyane ego urumva na wa wundi atarabimenya avyiga asanzwe ari muri Soja Satom nawe nyene agerageza amahirwe nawe nyene akora ibintu nk'ibi yego basaba ubuzi batangurire kubwo bashoboye hama bagende baravansa nkuko nanje ahamaze gukora ibintu bingahe muri Soja kuva 2012 maze gukora ibintu yego
kuva 2012 ukora oya sinari kuri oya nagiye ndimuka nava muri ibi nja muri maze gukora ibintu byinshi umva kuva 2012 Berize ari mu iterambere ry'igihugu cyacu uri mukenyezi félicitations merci beaucoup en tout cas vraiment certificat ari ukwiye nari ndayikuye n'ukuri kandi naratse kuyizira inde nawe kwizira gute bambwiye ngo aya mahera ndabere avero presidentiel mukuru w'igihugu araguha arabanegere mu iterambere ry'igihugu arabanegere kuri Gare du Nord ngo ntibagende aho ntayabahaye nukunumbarire abona hari anabona basha ni bampaye sheke ndaza kuyatora narahatswe nukuri narahatswe me ariko vraiment bose barashikira kubera agashimo k'umukuru w'igihugu kabisa gese wakoze Irebe Media Irebe FM tukumwe na Berize dusaze tukuzina cyane cyane mu bindi bikorwa vya filme gute nawe umukinyi w'amarerere hose uriho mu iterambere kuko na filme nayo nyene itanga message nuvuga iyerekana uvuga bari mu bahanga babona ibyiza biri mu Burundi shaka amahera Benishu shaka amahera menshi cyo gutuma niruka muri twose ugera muri Social Statome kugira ngo uronke hose ugaburira abana na filme natwe buyafana Social Statome turaronka gakonje muri fandimo ka 2 jours n'igice gutyo rero ujya mu isi je simba ngiye kuryama canja gukina nukuri simperutse gukina ari ku December ngira nkina iyi filme warayanditse warahejeje mfise nyinshi uburyo bwabanje burangora kwanza December ngira mfata ikoje cangira ariko abakenyezi mu kazi kose urabona no muri filme hariya nuvuga Fanny yarabateye iteka mu makinya amarerese gutwara nuvuga Irebe best influencer narabonye waramukeje no kuri stat yego naramukeje vraiment abakinya amarerese bijya mwavyakere gute je ku ruhande rwanje nararyohewe cyane kuko ego inoti yagiye iwe mugabo intsinzi inoti yagiye iwe ariko intsinzi ni ya filme n'ikintu umengo mu Burundi ntibanavyemera umengo baranabisuzugura urabona ko yarushije babandi bose twemera urengana kumva ku radio bako bararirimba bariko barabavuga inoti ubona umengo mu filme yiwacu ntibanayaraba mugurabe niwe yatahukanye intsinzi kabisa kandi abagore no mu mafilme turashoboye ariko filme zanje zimaze gutora igitsindo ca festival antuka vraiment kweli Yes wakuza Irebe Media nakubara ati rero hose bariho mbega twebwe abagabo cyo bigenda gutumva natwe dushiremo intege kugira ngo tubandanye tugere ahubwo mureke kuduca intege ntimumere nka baba chef bamwe bakera abanyankira ko nigiye imashini Imana ishimwe yatuka ubuye twari no bari muhari nkaberekana ndandazi ko babizi yuko no musindi kuri imashini banyankiye kabisa ariko antuka vraiment n'umuntu ari wese ari mu Burundi vraiment kubonye uriko urakora kana kadararyohego cyane ndamaze no kubona iyo ndiko ndakorera mu ibarabara benshi barahagarara hari n'abamfata amafoto hari n'umuzungu yigeze kumfata di ahantu ku mazi hari hano iki mbona harahagaze umuzungu arafotoye uri ku rugamba bararyoherwa nyene babonye umuntu w'umugore ariko akora ubuzi bw'abagabo n'ukuri vraiment biraryoshe sana kandi birasa neza kandi biratera iteka no ku gihugu cyacu kandi bigatera n'iteka na Social Statome yego guys ni kibazo muracyafite ati mbega ko tuzi neza yuko turi muri gwa rugamba nuvuga ya ntambara yo kugwana gushika muri 2040 2060 igihugu cifashe igihugu giteye imbere nuvuga muri 2040 2060 mbega Social Statome nuvuga imigambi ifise muri 2025 mwaka tugiye gutangura mu ndwi ziri imbere ni imigambi imeze gute Social Statome kwanze dushaka yuko iri barabara umwaka uza muzo muharenga natakanogo nakamwe gahari Social Statome objectif mufise nuko ntidukeneye imapine y'abandi yanyu ko hera y'abanyamiduga ko hera dukeneye ko muhacara ahantu hirabura gusa yego kabisa Berize kumbera ko tuzobishobora turabakoze mubona adashobora gutahura akamaro k'ibarabara tubire ubumaro bubiri bw'ibarabara kugira ngo tuvyumve avantage ikaburimbo ikoze neza ibarabara ikoze neza ibi barabara rikoze neza kandi cyambere nakubwiye ndavuze ico c'amapine iyo barabara riribi amapine ndaratobagurika amaksida ba menshi urumziragongana hari haba hanyerera mugabo iyo hari kaburimbo no gushika kare mushika kare n'ibidadazwa biguma bisohoka urumva nukuvuga aho mwari gushika kugenda mu masaha abiri muca muhagenda nk'isaha imwe kabisa urumva yuko ibarabara rikozwe neza Social Statome uvuga idukorera abaraba agasa neza ibintu bikagenda neza urumva yuko na wa mwanya nimba twara dukora akazi amasaha 8 cyo twakora amasaha 6 ari amasaha acagabanuka kubera ibinogono bigenda bigabana n'ingendo zigenda zigabanuka n'ama obstacle nuvuga kumbure n'ama accident kumbure ni ntamba nyinshi zigenda zigabanuka iri barabara giziki ikozwe neza kumbure Berize ndagushimire cyane vraiment yego ndabashimiye nawe ijambo rimwe nuvuga wo utumire nuvuga abarundi bose nuvuga abakenyezi n'abakobwa muri rusange kugira ngo nabo nyine bumve yuko batibagiwe na cyane muri mbona kazo za 2040 2060 bakure amaboko mu mpunzi
bakore nubwo batokora ibi Berize ariko arakora ariko bakura amaboko mu mpuzu bareke gutegema ibintu n'ububatse areke gutegema isashe y'umugabo afashe n'umufasha w'umugabo we arondere n'umugabo arondere bahurize hamwe tuzoba aba boss twese nivyagenda ariko Berize dusubiye inyuma rero n'abandi bakenyezi yatabaye kuronka kanoti umugabo cyangwa kwitwa ikofi abo saba Barundi kazi abarundi kazi sinzi ndikoreje nk'ivyo nivyo nashikira nukuri ariko nk'umuntu nk'uyo onye twomutera ivyatsi gute umuntu yokubita umugabo kwera yatangiye kuronka amafaranga ariwe atangiye sigaye atangarasi mu rugo je ntoca mpanura umugabo ko bona vana nta mpamvu yo kugumana n'umuntu agukubita amakofi kandi mukundana kwanza kubera nukuri kabisa yes urumva birumvikana neza yuko umugore arafise icyo yoterera mu rugo arafise yoterera mu gihugu arafise yoterera muri societe mu kibano hose sivyo none Berize yego umva mu kigo hari n'abagabo banka ko abagore bakora kubera ico kintu voilà urakoze cyane abagabo banka ko abagore babo bakora kubera iki baca bikanga agasuzuguro yego yuko umugore niyamara kuronka amahera acagaye umugabo ariko ivyo bintu abagabo nibabi ikiganiro nibakora ikiganiro cyabo mu rugo bumvikana ingene bashobora kurondera ubuzima bose hamwe n'abana babo baca bakura neza nege uraba bibaza ko biva ku kimugabo kugira ngo yankire umugore wiwe akore atari bivyo kumukubita cyane hari ibindi bintu yoba yikeka ko umugore je ahubwo ko nibaza ko abafisa ahubwo nubwo ataba afisa ayo mahera abasanzwe afisa ayo manyama niko nibaza umuntu je sinibaza ko wogira amanyama kubera waronsa amahera uguca bugufi kuko amahera arimuka yego amahera aragenda hariya uno musi nyimba uri kuragara ku mugabo kubera waronsa inoti ejo nizagenda bizoca bigenda gute azoca kazoca kanyanyara Gezo kuziba Irebe FM Irebe Media tuko tugaraba Berize nukuri ndagushimire cyane watweretse ubuhinga ushoboye je abimbarira kuri telefone niko ndamukoresha ibiganiro kubijanye n'ivya film akambara ati Berize ndashoboye ibyo ko rafata mikro ngaho je ndafise ibindi nkora navyiboneye pe nashite kuri terrain urabona kuno mbere mbega so jasa tubi mubaye ukora bwose numva je nkora inga umukorege wayo nakibazo birangiye ubuye je turakorana nambaye ubuze suja bakora tuberewe vraiment kandi antukurabona vraiment niyo turi kuri terrain tuba turi protéger tukambara ibirato bidukingira tukambara umupira udukingira tukambara même na gant n'ingofero ahanye nawe no gira ikibazo antuka vraiment ndaboze ikiganiro canje ndi clean ndimezereza cyane nuvuga n'amagara yanje ameze neza yego vraiment Berize kuri ndagushimira hamwe na Social Satom yego nanje ndashimiye Irebe ndashimiye Irebe yiyumvire kunkoresha ikiganiro ndashimiye n'umuchef d'agence ya wa Social Satom mwandikiye akanabishura yego ndamushimiye cyane nubwo atumva ikirundi baramusigura abashobora antuka vraiment icyo nakunze muri Social Satom je n'igiki nuko nabonye umenga ntakajagari karimo ibintu byose ni ku rutonde mugabo ntacyo kwabimbariye nabo nyene nihagira ko ndabakoresha ikiganiro ndaze hazogera le 8 mars naronse undi mukenyezi umwe wo muri Social Satom nabo nyene twamuteye iteka mars uzosanga nzizindi mashini zishika kuri zine wewe toka uko nene ko umupolivara wesha wewe imigambi fise rero ni atari uzavurenga nivyo wari wategukaje gukora Igezi wakoze Irebe Media ndakuvuga ati akajyoshye rigahora mwitaba twaganire byinshi Berize yaduhaye nuvuga impanuro nyinshi ku ruhande rw'umukenyezi ku ruhande rw'umwana w'umukobwa usanzwe ufise nuvuga umuhamagaro wo gukora nuvuga bwabuzi twese twakoze twumva ngo bw'abagabo bwo gutwara imiduga na cyane bwo gukoresha izi mashini urumva yuko byoroshe urumva yuko utegerezwa kwanza kubikunda hanyuma ukavyiga hamakoze ukabikora kandi urumva yuko muri Social Satom ikibanza cy'umukenyezi kiriho yego si bya bindi ngo urumva twebwe abakenyezi ntabwo tubangaje ikibanza ndabisubiye mu kibanza muri Social Satom cy'abakenyezi kiriho barahabwa ikibanza kandi bimeze neza sana asante sana tuzosubira naho gutaha yari Imana Pasteur tuzosubira naho gutaha ariko nabyo ni kuri mikro byandika Kanzike Professional ikinyamakuru naco ni Irebe Media Irebe FM nahantu bita kuri Carrière Kibozi novuga muri zone Minago commune Rumonge intara ya Rumonge nyene urabona ko hasa neza twabasanze ngaha kuri novuga bariko barimba amabuye kandi urabona ko ari ibikorwa bigoye bariko barakora antuka vraiment n'abakozi mu iterambere rya 2040 2060 barimwo bye bye cyane